Ndabaramukije mwese muko madukurikirana yaje mishemo wa Imana ko navugana nongoye kuba akaze mwese mugano kuri kubohora igano cyane kibafasha gukora mu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Rero ndabaye kaze kandi muri no video live kumbura amaza kuyibona kuri Facebook, abandi muyibone kuri YouTube channel yacu kuri kubohora, aho dusanzwe dushira ama video atandukanye y'inyigisho zwa turatanga, ariko kandi twaraca n'inyigisho kuri WhatsApp. Rero nashaka tubana nyicigwa kuko nabisezanye ninavuze nti twagira inyigisho ya mbere niko ndavuga byerekeye by'amavuta, ngena duronka amavuta, ngena bamwe bigisha ngena turonka amavuta mu gukorera abantu, mu gutanga amahera n'ibindi bitandukanye. Hama n'ingene Bibiliya ivyigisha, nibaza ko twavuze yuko uzogena turakora ku mapoint amwe ajanye n'ibintu byerekeye amavuta y'Imana, byerekeye ibyo ku bimwe bigezweho bya dadi mami n'ibindi. Turavye Bibiliya mukurike neza inyigisho yacu niko tuyitangaje tuga tuvuge, ago dushaka yuko ibyo twigisha byose babiribaze kuri Bible, ico Bibiliya yoba yigisha. Rero uyu munsi nagiye turabe gatonya tuvuge ku byerekeye ikintu cyo gusigwa amavuta kabiri. Ni cigwa kiza kuba gito, siza kuvuga ya munini, ariko nza kuvuga mu majambo make. Kenshi twamenyereye yuko abakizwa tuko turasenga tuvuga ngo Imana Igusige kabiri, Imana Ikuvugutire, Imana ikwongere amavuta. Na imvugo dukoresha zimenyerewe, ariko uravye muri Bibiliya usanga zinyuranye gato n'inshuro Bibiliya yoba yigisha. Haro n'ikindi dukunda kuvuga cane ngo everything is double double, ngo ibintu byose ngo ni double portion, double onction n'ibindi. Turaririmba n'indirimbo, hari indirimbo ivuga ngo everything is double double, ninaza ko muyimenyereye muri Ghana, ndibaza waririmbye n'umuganeye naho ntihenze cyangwa Nigerian. Ni inyigisho iri populaire abarimvyi baririmba, ariko wayisuzuma muri Bibiliya si inyigisho iza kutujana guhimbaza Imana. Ni inyigisho iza kutubwira ku bintu. Akazi ni double double, amahera double double, sinzi ko na wife ari double double, na husband ari double double, sinzi navyo nzi, ariko everything is double double. Mukaririmba ariko waza kwimagina mbega intumbero yo kuririmba ni yihe? Intumbero y'indirimbo ni itubwira iki? Itubwira ibintu ntiza kutwibutsa iby'Imana iciri. Hama ikibazo kihari rero nicerekeye ibintu bya double onction, double portion, mbega byaje biva he? Byatanguye ryari? Ugiye kuraba ijambo double portion rihera mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe Deuteronome mu gice 20 Deuteronome 21 verset 7, niho batangura kubivuga byerekeye double portion. Cyane bahere ku bana b'imfura muri Israeli ko Imana yari yategetse abanyisirayeli ko umwana w'imfura azohabwa double portion y'ivyo se wiwe afise, iragi se wiwe afise. Hama tugenda tukabona Elisa na Eliya canke Elisha na Eliya, Eliya yagiye aduga mu ijuru, hanyuma Elisha acamusaba yuko yoronka amavuta yiwe kabiri, double portion, double onction. Amusaba ko ivyo yakoreshejwe n'Imana yobikora incuro zibiri. Rero kenshi hano inyigisho y'abantu bigisha bya double onction, bya impartation ya onction n'ibindi bahagarara ko bavuga bati Eliya yarabikoreye Elisha. Ariko ugiye kuraba muri mu gitabo c'abami ba kabiri, nibaza mu gice c'9, nibaza ko ari yo nkwererero n'abanihenze, urabona yuko igihe Elisha yabisaba Eliya yamubwiye ati ikintu usabye kiragoye. Muri make yavuze ati ikintu uri kuransaba je nshoboye gukora nk'umuntu, ariko Imana ko yabishatse ivyo yaramukorera Elisha, hanyuma akoresha ibitangaza byinshi cyane, mbere ngira no gusumba ivyo Eliya yoba yarakoze. Rero ndije duhagarara kuri doctrine, kuri ikintu cabaye ku muntu umwe, ngo duje tukigira doctrine kuno munsi imisezerano rishasha gikora, ariko tuteza kubifata. Iki kintu ndazi yuko kiza kugora abantu bamwe kuko ndiko ndabivuga nkuko nanje barigeze kunsengera, nibaza ko mwaka wa 2009 umuntu umukozi w'Imana mu bihugu bya burasha kuvuga igihugu ava mu mbwa n'umuntu akomesha mu byo bihugu tuzi nanyi mvuga ni turaziranye, turi proche cyane yaraje mu gihugu cy'u Burundi, wanashaje namutumye aransengera, amaboko yanje, amaguru yanje, umunwa wanje, umutwe, ibintu byose bingize ko Imana izonkoresha doublema y'ivyo wewe maze Imana ikiramukoresha. Sinibaza yuko ibyo yansengeye by'ukuri byakoze kubera ntibyari byo. Naramubasha umukozi w'Imana, ariko ntibyari byiye ko aransengera kubera nta muntu ashobora kuguha double onction yiwe. Umuntu wese afise onction yiwe. Twebwe turi Eliya, twebwe turi Elisha, dutandukanye na bari abantu mwemu yera ntiyababamwo.
yaba kuri bo yarabaza ko biritubwira ngo mpemu yera ngo amuza ko kabushungwe amuza ko subituma yaramuza ko akamuva kakagenda nje tuba tubona Dawidi asenga muri Zaburi ngo ntunkure ko mpemu wawe ntiyavuze ngo ntunkuremwe mpemu wawe yavuze ntunkure ko kuko mpemu yera ntiyaba en permanence mu mutima wa Dawidi ariko twebwe Yesu dusezerane ko mpemu yera niyaza azoba muri twebwe kandi azoba no kuri twebwe urumva dutandukanye n'abari abantu rero Eliya Imana yamukoresheje canke Elisha yamukoresheje canke ivyo babaye mu bya double onction n'ibindi siyo twebo teza kubamwe nagira mvuga iki kintu nishimikije ijambo ry'Imana kugira nagira umuntu avuga ngo ndiko mvuga juste ko murambona ama commentaire amwe bavuga bati urukura ponde ukura bahadikare oyaye ndiko nagerageza kuvuga ijambo ry'Imana kuko muri movement y'abakarismatike n'abapentekotiste hari ibintu bikogwa niho na jemva ariko je sinci identifier mu pentekotiste cyangwa mu charismatique je suis umwe muri abo ariko sije nkiri narahindutse ucubaze nawe widentify nkande nta denomination nimwe ni identify nayo kuko denomination yose gushira muri box igushira mu kanogo kayo kimyizerere yayo kivyimviro vyabo kandi utifatanje nabo ugasanga umengura igicibwa ariko Bibiliya nta dini yasizeho Yesu nta dini yasizeho yitwa gutwa sinshaka kuvuga amazina ariko dufise ibintu twashizeho ku buryo utizira nka jewe ucumengo uri gicibwa rero sinci identify n'ivyo bintu je ndabivuze ku mugaragaro singi mu pentekotiste singi mu charismatique ariko ndo mu Kristo ndo mwana w'Imana ndicara mu gishasha ndo mwigishwa wa Kristo nizera ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bw'ubuntu bw'Imana nizera cyo birivuze ntongeye ko nakuyeko mu vyerekeye ingabire rero by'amavuta eka duhere mu gitabo c'Abikorintho ba mbere 12 murongo wa 11 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11 havuga eka mbere kuri 10 avuga ngo uwundi agahabwa gukora ibitangaza uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana uwundi agahabwa kurobanura imwemu uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi uwundi agahabwa gusobanura indimi 11 ariko ivyo byose uwo mwemu umwe ni wabikorera muri bo agabira umuntu wese uko agomba agabira iri jambo kugabira rirakomeye agabira umuntu wese uko agomba hari ingabire nyinshi kuko umurongo muravuga ngo kuko umwe aheshwa na mwemu ahabwa na mwemu wa mwemu wo misizano rya kera yabaza kagaca genda uno musaba muri wewe wakiriye Kristo uwo mwemu ni waguha nk'ingabire amavuta yawe onction iririye na don yawe n'ingabire yawe ingabire jewe mfise ndumwigisha nkunda kwigisha nkunda kuvuga ubutumwa bwiza nkunda nico kintu kibera mu mutima wanje nsanga ariko ndagira ibindi bintu sindumo evangeliste ndumo ansenya rero nk'umuansenya nahawe iyo onction yo kwigisha kandi umunezero wanje iyo ndiko ndafasha umuntu gutahura Yesu yakoze no kugisobanura niho umunezero wanje uri rero sinoca ngenda ngo mbwire umuntu ngo ma double portion yawe kanaka pastor wanje anusengera no kwitwa Dr. Andrew Fowley ngira benshi muramuzi noca mvuga ngo Andrew Fowley Imana imeonction ngo double onction yiwe ekanamba kuko afise uko meze fise abo nareze fise abo nigishije nta muntu numwe nigeze mbwira mureka ndaguhe double onction yanje ekanamba aho onye ni bya bintu byo kugira gwa aba esclave nabigisha nk'abavuga butumwa n'abapastori batugira abaja babo kugira tugume twumva ko baduhaye ibintu byabo kandi ntavyo bafise batahawe nabo muvyumve neza nta na kimwe umuntu n'uwafise atahawe nkuko uyu murongo tubwiye ngo agabira umuntu wese uko agomba ikintu gikomeye cyane no kwiaccepta no kwakira ivyo Imana yaguhaye iyo ubonye umuntu rero yakoreshejwe ibintu bikomeye nibisigura yuko ari kubera yahawe double onction y'umukozi w'Imana kanaka ni kubera yemeye umuhamagaro Imana yamushizeko akemera iyo don iyo ngabi yo kado Imana yamuhaye ingabire Imana yaguhaye ni kado it's a gift rito tubita mu congereza ngo ni gift ni ingabire ni impano abanyarwanda ariko bavuga ni kintu Imana yakugabiye pour le bien des autres kugira ngo userve abandi kugira ngo wiserve kandi Imana yamaye Yesu shaka gihe uwundi muntu oya ahubwo Imana yashobora kumfasha nka detect ingabire y'undi muntu hama nkamufasha kuyikuza hamufasha kumbure kuyikora nkuko nabishinze ntahe umupastori yandeze mutoka mbari yarambonye mu ingabire yo kumwigisha nigihe mbatizwe ni bakora ko arabivugishwa ko hanyuma aramfasha arakampamagara ati mwana wanje uraza
uraza mu gatondo wigisha indwi yose uzoze kuwa kane utwisha muri Ruwanje na Doaso uzoze dimanche urongora igikorana ndafashe isafari urasigana ishengero wigishe ivyo yarabinkoreye mukundera kwera ingabire yambonye mwategura ibikorane akanjigikira atari kugira ngo ame double portion yiwe ya sese double portion ya mutokambari nta double portion yimwe mfise onction yanje iyi personnel Imana yamaye muri Kristo Yesu ibi bintu rero bya double onction byuko umuntu aguha kungabe amavuta yiwe mwene data ushobora kusanga uri muri irizion ugasanga nizo tugira abantu byo kuworshipinga abantu gutazira abantu abakozi b'Imana tukabashira hejuru cyane tukibagera Kristo duhingabire nta kintu umwana w'umuntu ashobora kuguha nta na kimwe umwana w'umuntu ashobora kuguha kimwemo ni data biguha kandi akabiguha uko ashatse nico tuma umuntu akwiye kwigereranya n'undi muntu ntakwiye kujaruza uwundi muntu ngo ageze kure ngo ageze he ngo arakomeye cyane oya ahageze Imana ishimwe ni kubw'ineza y'umubiri wa Kristo ni kubw'ineza y'isi ni kubw'ineza y'abantu batarizera kumbura kugira ngo bashe gukizwa bivanye n'ivy'Imana yabagabiye bene data reka dusome mu Efeso 4 Abanyefeso 4 murongo wa 6 avuga ngo reka mereke kuri 5 hariho umwami umwe no kwizera kumwe no kubatizwa kumwe n'Imana imwe niyo data wa twese asumba bose akoresha bose ari muri bose abizera of course ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu mukurikije neza ahantu umuntu wese muri twebwe yahawe ikira grace yahawe ubuntu nkuko tugeregwa ingabire ya Kristo selon la mesure du don du Christ mu gifaransa depending on the measure of the gift of Christ urumva ro mesure y'ingabire ya Kristo ku buzima bwanje ku buzima bwawe Imana mamagarira nuko iyo ngabire ndayexersa nuko ndayikoresha uko nigisha mu myaka 5 heze cyangwa myaka 10 heze cyangwa 20 heze bakafata 10-15 heze siko nigisha no munsi ndi umuntu nahindutse hariko nahindutse mu kuvuga hari understanding hari communication nkoresha rero uko umeze no munsi bisaba yuko ingabire bifise uyikoresha utagize ama expectations ngo umukozi w'Imana ngo naka ngo yemewe ngo azoguha ngo kuri onction yiwe ngo impartation reka mvuga ikintu hari abacavuga bati none Paulo natubwira muri mu Baroma gicambere mu 11 ngo nayipfuza kuziwanyu kugira ngo ndabaye ku ngabire za mwemu ati none numva ko Paulo yarabazaniye kuba ingabire za mwemu no wasoma context uje mu Kigiriki uje mu Congereza uje mu verse zitandukanye nawe reka babwira ko ari wabazaniye ingabire za mwemu yaraje gukoresha ingabire za mwemu afise muri we kugira ngo bazi beneficie ko nuko ndiko ndigisha ukora beneficie ku ngabire ya mwemu data yangabiye kwigisha kugira ngo ugice ukuye mu byo ndiko ndavuga rero Paulo niyo kababwiye ngo nazohe ingabire ekanamba Paulo nta ngabire yarafise atanga ko nawe yarazihawe yashobora gufasha abantu akabarira akabigisha akabashira mu bikorwa yamaze kudetecta ingabire bafise ba Timoteyo ba Tito ba Filemone n'abandi ivyo turabyemererwa kubikora kukurera abantu Hama ucakabiri baratubwira muri nibaza ko muri Timoteyo Paulo akabwira Timoteyo ambwira kubyerekeye ingabire yahawe mu kurambika kw'ibiganza by'abatama bishengero resance iyo ngabire yahawe yakamubwira ngo ayexerce ayishe mu ngiro abatama bishengero cyo bakora baza gukonfirma ingabire ufise jewe ndamaze kuba ordonné nk'umuvuga butumwa muri 2005 ndibaza n'ihende 2005 icakoretse nuko babona ingendo zivuga butumwa ngira mu ntara z'u Burundi kaje na equipe y'abajene tukaduga ruguru hamu pastor wanje mutokambara abona avuga ati no umuntu n'umuvuga butumwa arameze gamuvuga butumwa mu 2008 nari mishengero muri ministère full time bameze gamutama w'ishengero hanyuma ameze nk'umupastori ngaha muri Amerika pastor yansenya kuko bambonye ingabire mfise yo kwigisha abantu ukorera abantu mwene data none wibaza yuko abapastori muri Amerika abanyamerika bamezagiye bamaye double onction yabo ekanamba oya umupastori amezagiye yigisha uko ngisha kwanje kuko mfise personality yanje mfise uko meze ndamwubaha ndamukunda ariko sishobora kuvuga yuko mfise double onction yiwe urabona Paulo akamubwira Timoteyo ati ingabire wahawe mu kurambika kw'ibiganza kora gushingira intahe ingabire isanzwe iri muri we ingabire nta muntu ashobora kuza guha ingabire ibi rero ni ça fait partie y'iki mouvement cadutse ku isi c'abantu caca ndabona mu bantu abanyafrika n'abantu b'Amerika ngaha muri Amerika nibo ndabonamo cane nitwe tufise ibibazo ubona tuduvumbuka n'ibintu bitari muri Bibiliya kandi tukabigira doctrine unabikoze ko
abantu bagashavura ariko bene data turabe Bibiliya mbega yo bivuga iki Bibiliya ivuga iki nama ndiko ndababwiye nti je kuba defie kuvyo nigishije ntaco bimbwiye ahubwo bimfasha gukora nirwa ndamaze imyaka ndamaze mw'imyaka nga kuri Facebook cyane kuri za Facebook na YouTube niho mbona ama commentaire na WhatsApp ngira ngo hose cyane ariko ukabona abantu barashavye ko ravuze ikintu kinyuranye n'ibyizerwa biri mu mashengero ariko suzuma na jewe Paulo abwira Timoteyo ngo wisuzume ubwawe na doctrine yawe nimba uri umwigisha ukurankurikira uhagara imbere y'abantu kabarongora ukigisha abandi wisuzume ibyo wigisha ko bihuye n'umuco wa Bibiliya ko bihuye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo ko bihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana apana imyizerere ya prophet cyangwa apostle cyangwa teacher naka cyangwa man of God naka eka namba ekaye kuko hari ibintu byinshi bihari no munsi bigira abantu abaja b'abantu rero ibyo bya double onction bya impartation navuze ko babinkoremo ko mu 2009 yaba atari numba nze kubamwo no ndiko ndabesha ariko eske baza ko umupastori yabibinkoreye ubaza yuko je ndiko ndabamwo eka namba numuntu amaze ko implanta ama eglise menshi akusha mu bitangaza mu bihugu bya Buraya muri Afrika mu bihugu byinshi kwisi agenda yigisha ndamukunda ndamwubaha ariko simfise double onction yiwe naniyo nzigerangira kuko ivyamaye nsivyiwe nawe kandi ntibishaka gukora kuko sivyo rero nta muntu ashobora double onction yiwe turabona abantu bagenda ngo bagikurondera amavuta higa no hino mu bihugu umuntu akafata indege ngo agikurondera amavuta muri Zimbabwe muri South Africa Nigeria Ghana tuzovuga ku nyigisho kubyerekeye ba dadi na ba mami mu misiri imbere navyo nyene turabe Bibiliya mbega ivuga kwiki simakana kw'Imana yaduhaye abantu tubyaza ubutumwa bwiza simakana kw'Imana yaduhaye abantu tubera abavyeyi ariko hari ama extreme turiko tutisuzumye tuzosanga tufise abayidole turi muri idolatry duhimbaza abantu gusumba guhimbaza nyine ingabire ari Kristo Yesu Imana ikwipfuza kugira umuntu numwe igwamana cawe uwo wemera uwo ukunda uwo ubona ko ari umukozi w'Imana yagufasha cyangwa gufasha ni byiza mukunde mwubahe musengere mushigikire mbere mu bintu byose bishoboka n'uburyo bwawe nabumuhe ariko kandi wibwe ko ari umuntu ari limite afise ahagarukira nashoboye byose ntazi byose nafise ingabire yoguha nta nakimwe afise atahawe nta kintu na kimwe dufise tutahawe nimba warize Yesu warahawe ingabire ikintu keneye ahubwo ukeneye kumenya ingabire data yaguhaye muri Kristo Yesu ico yaguhereye ubuntu udakorera utarondeye utirutse utaduze ku misozi ngo uje mu mazi uje mu nyanja ngo uje mu mashamba ugira ngo Imana ngo ikumve oya warahawe ingabire iyo ngabire rero ufise Imana yaguha kubwineza y'abandi si kubwineza yawe gusa rero ibintu bya double onction double portion bya double bijya n'ibintu by'umubiri n'ibintu bya kameremere n'ibintu nezero ame yawe gusa si ibintu by'ukuri kwa Bibiliya ngo twasomye amajambo muri Bibiliya nta hamwe tubona ivyo bintu by'ukuri misino rishasha turabibona misino rya kera turabibona muri Yesaya 54 Imana ibwira abanyisirayeli ko izobashumbusha umunezero kabiri turabibona Yobu abakoresha inkuru ya Yobu kenshi turabona Yobu ngo yashumbushijwe kabiri ivyo Satani yari yamwivye n'ibindi ariko ayo n'ama example yabaye muri Bibiliya none tuja tuvuga yuko biteza kuba uko nyene wisuzume ku buzima bwawe nimba ari umuntu yagusengeye ngo urenga double onction yiwe cha double portion yiwe ube honete nawe ubwawe ivyo bintu kuri bibamo dufate yuko wasengewe na bonke kafate bonke amaze imyaka apfuye yatashe kubana n'umwami nimba aragusenga mu myaka 20 iheze nakaroro canke 10 canke sinzi canke ufata undi mukozi w'Imana wemera cyane muri kino gihagezweho kuko tubona abantu bagegwaho agurambika ko ibiganza uko genda muri double onction yiwe mbega yaba tugenda muri double onction y'abantu baturambitse ko ibiganza ibaza ko ari umuntu wabasigaye atarizera ibaza ko ari umuntu wabasigaye ataravuka bwa kabiri bibaza ko ari bimuga biba bikihari ingwara ziba zikihari cawe imagine dukoresha logique sometimes Njye tuma navuze ni jewe si identifié mu charismatique cyangwa pentecotiste ekanamba kuko hari ibintu nagenda abona amadini biri wrong mu misi kw'imisi genda iraza nzugana ndavuga namaze igihe kinini nihoreye ntagira ama video menshi ariko bukebwe ngiye gutanga ndasubira kuvuga
gusohora ama video, gusohora tu video duto atani cyane, ariko dushaka gutuma twiyumvira turabe ibintu bikobera kogwa mu madini mu mashengero ko bihwanye n'ubutumwa bwiza. Ugasanga hari ibintu bayimo bitari mukuru kwa Bibiliya, ugenda ubireke, ubihebe, ubirekure. Ikintu kitakubaka kitubaka mu bira Kristo nikiva ku Mana, kiva kuri wewe, kiva no ku bantu. Rero bakundwa, mwakoze mwadukurikiye, mwibuke musimbire kuri YouTube, murabe channel yacu ukuri kubohora, mugire subscribe. Ukuri kubohora amaze gusangaho ilogo y'abantu bafise amaboko abiri ariko menoti iciye kiracika. Ubutumwa bwiza buza kutubohora. Yesu yavuze ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha umwidegembyo. Kandi ng'umwana w'umuntu azokwidegembya, azobidegembya ukuri. Ukuri si kindi, ukuri n'umuntu, ukuri ni Yesu. Yesu yavuze ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yavuze ngo ukuri ngo ni ensemble y'ama doctrine ekanamba. Ukuri ni Yesu, ukuri ni Yesu. Point. Nuko rero mugire umunsi mwiza bakundwa. Mwakoze niza yuko tuzosubira mu nyigisho kurikira. Be blessed.